Kuri uwa gatandatu igenekerezo rya ndwi ruhuhuma umwaka wa 2026 abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bahurikiye mu migwi yigisha amahoro mu mashuri yisumbuye imigwi ishigirwe n'ishirahamwe Restobu yaramutse ihurira mu ikoraniro ryateguwe n'umugwi wo kuri ETS Kamenge. Gracien Nibigira arongoye Restoration Burundi aradusigurira ico arico Restoration Burundi hamwe n'igituma bahisemo kwigisha ivy'amahoro mu banyeshuri bo mu rugo rugero. Ishamwe Rukristo ryigisha umuco w'amahoro mu mashuri cyane cyane yisumbuye. Intumbero yacu nuko duterera mu bijanye no kubaha ikibano kiryoshe, nico cifuzo cacu. Ikibano rero kiryoshe kirangwa n'amahoro. Aba ntari abanyeshuri hamwe n'abaderege, aba ntari abanyeshuri hamwe n'imfura mu miryango yabo, haramanga bajeje mu miryango yabo. Ni vyiza rero ko tubigisha kuba bizigirwa mu buzima bari mu butonyi. Nivyo bitwereka ko kazoza kabo kazorangwa n'ubwizigirwa. Umuntu yiba amanota mu ishuri zerekana ko nitwamwizeza ikigega cishira hamwe, ikigega cishengero, ikigega c'igihugu, azora umusuma akomeye cyane gose. Abari karagira specialité. Iyo specialité abantu bagira yuko babasuma mu kubiba amanota bazoshikira amabanga kanaka arabahinga mu kwiba. Ego nivyo rero twigisha mu bakiri bato, rero twicisha mu migwi ama club de paix canke imigwi yigisha amahoro mashuri. Restobu rero afite imigwi myinshi cyane irenga 200 mu mashuri yisumbuye mu gihugu cose iri kirigisha umuco w'ivy'amahoro. Bamwe mu barongozi b'ama club baganire na Heritage TV bavuga ko ivyo bigira muri iyo migwi bibafasha kubana neza no guteza imbere ingabire ziri muri bo hamwe no kuzovamwo abarongozi beza. Bijanye n'amahoro ico bidufasha mu kibano ni kubana neza n'abantu ndetse tukagerageza guhanurana muri bimwe nabijya. Kandi atsinda ko hano muri internet turahura n'ibibazo byinshi cyane, ariko kubwo amahoro duhabwa kunyigisho turonse turagerageza tugashobora kubitunganya neza. Ivyo twiteze ni byinshi cyane kuko ntago club yacu yari bwashobore kumvikana hano muri ETS Kamenge cyane, ariko kuri uno mwanya kubwo kino gikorwa abantu tuzoronka sinimvira yuko tuzava turonka isare tubakwizamo. Kuko turiga ibintu byiza cyane, la jeunesse uravye n'impano nyene bijanye na talent biba biri muri iyo club, numva bica bituma abantu benshi bahurumbira kuza kugira ngo tubashe kwigishanya muri bwa bumwe nyene na gwa rukundo no kugira tugeragezanye guhana amahoro muri vyose na hose. Club de la paix yatanguye l'année passée kuva naho nyene yatanguye mu kw'icenda muri septembre. Hama kuri twebwe nk'ico itwungura icitumariye entre yacu wasanga hariho ukutumvikana kw'abanyeshure gusa bivanye n'ivyo twiga muri Club de la paix, kutumvikana ko haragabanutse ugasanga hariho abanyeshure batumvikana n'abankadora babo, gusa bivanye n'ivyo twiga tukavyigisha abandi, ubwo uko kutumvikana ko haravuyeho, kunenana byaravuyeho, bituma amahoro agaruka. En général batwigisha ku bijanye na communication non violente, bijanye no respecta les droits de l'homme, ku bijanye na la justice baritwigisha nanye en général. Cyo bashikiriza abariko baranyumviriza canke ariko barayiraba nuko peu importe aho babaye, burashobora kuba ubaye muri famille ubona atamahoro ahari canke muri communauté atamahoro ahari, bivanye n'ivyo ubuzi ko ku mahoro turakwiye gufatana amaboko tukigisha abandi kubijanye n'aya mahoro. Si absence de guerre gusa, ariko harakwiye kubaho kumvikana, la justice muri twebwe tukabaho turi libre twumva ko amahoro ariho. Akamo notera abandi bajene tungana no batera kamo ko kwitabira ama club. Atari club mon pays Burundi gusa, hari ama club menshi gusa cyane cyane twishire hamwe duharanira amahoro. Hari amakosa menshi muri histoire yagiye arakogwa n'abavyeyi bacu, ni twebwe bantu twizeye yuko tuzoshobora kuyakosora. Igihugu kiratwiteze, duharanira amahoro, twemerane, dukundane, nitwaronka amahoro n'ibindi bizoza. Novuga ko ari wo mushinge w'ibindi bintu byose. Ego nako kamonotera abandi bajene tube dynamique, nimba
ukunda gutamba utambe bifise ikintu uri kurungura urundi rwaruka, ikindi uri kurigisha, nimba ukunda gukina basket, ukunda gukina football, ukunda gukina skate, tube dynamique muri makeya. Mwomenya ko ikoraniro nk'iryo ryaheruka gutegurirwa kuri Lycée Scapers mu Nyakabiga irikurikira rikazobera ku rindi shuri.